Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho imboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ugateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ayandi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, wipfuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Amakuru yacu tahere kuri ino nkuru ibabaje kandi inateye ubwoba iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho leta y'u Burundi ititeguriye kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Kuticarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi nta ngaruka mbi bifise ku gihugu c'u Burundi. Leta y'u Burundi ntishobora kwemera kwicarana n'abaronderwa n'ubutungane bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Iyo niyo mvo nyamukuru yatumye umurwi w'u Burundi waserukiye leta wiyonjorora mu nama yaribajanye n'agateka kazina muntu i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi. Vyashikirijwe n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro mu gihe yariko arashikiriza abaserukira ibihugu n'amashirahamwe impuzamakungu ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu bisata bitandukanye. Shingiro yemeje ko ibyo atangaruka bishobora kugira ku gihugu c'u Burundi na cane cane mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu. Murazi nyine ko ejo bundi abari baserukiye igihugu c'u Burundi bivanye mu nama bagasohoka kubera ko hari iyo nama yari irimwo uwo badashaka ko bicarana, ariko amakungu n'abarundi batari bake bakaba barabonye ko ari icemezo kigayitse leta y'u Burundi yafashe, bikaboneka ko itari yagitekerejeho neza. Amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru nanone iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amahera akoteshwa ibibanza biri mu masoko yubatswe na leta agiye gutozwa na leta yonyene. Guhera muri uku kwezi kwa Mukakaro 2023, amahera akoteshwa ibibanza biri mu masoko yubatswe na leta agiye kuza aratozwa na leta ibicishije mu kigega obare. Muri iyo mahera azoba atojejwe ibice 10% nivyo bizohabwa amakomine yegukira ayo masoko nyine ya leta. Ibyo biri mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2023 gushika 2024. Bikaba kandi byashimangiwe na Audace Niyonzima, umushikiranganji w'ikigega ca leta mu nama yahuje ubwo bushikiranganji n'abakozi bo mu bushikiranganji n'inzego zitandukanye zegamiye leta kugira ngo batahuzanye ibijanye n'intunganyo shasha y'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta rishingiye ku bikorwa bikaba biriko bibera kuri zone Beach ku matariki ya 6 na 7 Mukakaro 2023. Audace Niyonzima ati ivyuko umuntu agenda mu isoko yubatswe na leta akagura ikibanza agaca aja ko nawe nyine agikotesha akaba ariwe yiyungukira birahagaze. Isoko mu gihe yubatswe na leta nabe ariyo leta nyine ikotesha ibibanza vyayo. Audace Niyonzima akamenyesha ko amatohoza yose yaheze ibibanza n'amasoko ya leta byose ubushikiranganji ngo bwarabihejeje kubiharura, kandi ngo amahera bisanzwe bikoteshwa niyo bizobandanya bikoteshwa canke yongerezwe gutyo akoreshwe mu migambi y'iterambere nko kubaka amashuri n'ibindi byinshi. Murabizi ko amashuri n'ibindi bikorwa bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi byadindiye kubera amafaranga yo kubyubaka agenda abura. Murazi ko leta y'u Burundi ata amafaranga menshi ifise, ari no mpamvu iza mu bihugu bikenye kw'isi, ariyo mpamvu leta yafashe ingingo yo gushakira amafaranga ahantu hose hashoboka.
Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Gitega aho ari kuvugwa inkuru y'umubabaro aho Fenisibu iriyamiriza urubanza rwaciriwe Emeline Sibomana. Emeline Sibomana umunyamabanga kuri ese tekinike Christ Roi de Mushasha yaraciriwe kuwa 27 Ruheshi guheze na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega gupfungwa imyaka 3 no kuriha indishi y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Yariyamirije ubusambanyi bukorerwa abanyeshuri n'umuyobozi w'iryo shuri umupadiri wo mu ishengero rya Katolike ahakana ibyo yagirizwa. Umupadiri yamenyesheje ko ibyashikirijwe ari ikinyoma cambaye ubusa. Emeline Sibomana yari yamenyesheje ko Padiri Laurent Ntakarutimana umuyobozi wa ese tekinike Christ Roi de Mushasha Igitega asambanya abanyeshuri babigeme bo kuri iryo shuri. Yabivuze kwa 26/0 mu nama yabereye ku ishuri ry'ubuvuzi rya Gitega imbere y'umushikiranganji w'indero. Mu rubanza Emeline Sibomana yariko afasha kuburana n'abashingwamanza babiri Michela Nizigiye na Egale Muhirwe. Umwe muri abo bashingamanza avuga ko yababajwe no kubona icariho c'umushikiranganji wa Repubulika avuga ko ibyashikirijwe ari ikinyoma atamatohoza akozwe na maceya. Abariko baramuburanira bamenyesha ko abazokunguruza urubanza muri sentare y'iyungururizo ya Gitega. Ku izina rya Fenisibu Antoine Manuma avuga ko atatangajwe n'urwo rubanza kuko kuva mu ihagarikwa rya Emeline Sibomana ubunenge bwangumye bwibonekeza muri urwo rubanza harimwo ukwanka gukora amatohoza ku busambanyi bukorwa na Padiri Laurent Ntakarutimana. Ku bwa Antoni Manuma urwo rubanza rwaracuritswe aho Padiri Laurent Ntakarutimana yejejwe ataciriwe urubanza naho Emeline Sibomana acirwa urubanza rw'akarenganyo. Ishirahamwe Fenisibu risaba Musenyeri Bonaventure Nahimana kubogoza uwo mupadiri mu mabanga bivuye kuri ayo makosha yakoze kandi ko atacizere abarerwa bakimufisiye. Fenisibu risaba sentare y'iyungururizo ya Gitega gufuta urwo rubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega no kurekura Emeline Sibomana. Amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Rumonge aho intwazangabo mu gipolisi irapfunzwe inyuma y'urupfu rw'umupfungwa. Inyamiramabi mu gipolisi yarahagaritswe imaze iminsi 3 ipfunzwe inyuma y'urupfu rw'umupfungwa rwabereye mu gasho ka zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Jean Pierre Nkongoro apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge kuva kuri uyu wa mbere. Yagirizwa kurenga amategeko agenga ugupfungwa. Yagirizwa kandi kuba atatanze amakuru abamukuriye kw'ipfungwa ry'uwo muntu yaruhiye gupfira muri ako gasho bw'amasoko mu gipolisi. Ikiziga c'uwo yapfuye kiri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rumonge. Uwo mugabo yari yahagarikiwe mu Gatete kwa 29 Ruheshi. Igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza ku rupfu rw'uwo mupfungwa. Ariko amasoko mu Gatete yabwiye ikinyamakuru cacu ko uwo mugabo yajanwe mu gasho n'imbonerakure kandi aremvye. Yari yabanje gukubitwa cane n'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD. Amasoko mu gipolisi yemeza ko izo mbonerakure zari zamufashe yibye. Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Cibitoki aho abana baheba amashuri baguma biyongera. Ibitigiri biteye amakenga, bamwe bavuga ko abamaze guheba amashuri bashika 8,000 muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi muri ibi bice bibiri bya nyuma by'umwaka w'ishuri. Imvo ni nyinshi kandi zirasa muri iyo ntara. Ubw'abajejwe indero mu ntara bitumwa n'ubwinshi bw'abanyeshuri, ubukene bw'amasomero, hatibagiwe ubukene bw'intebe kuko muri rusange usanga abana 5 basangira intebe. Benshi muri bo usanga bicara hasi. Ibindi bituma ni uko abavyeyi badahimiriza abana kuja kw'ishuri. Abana bashobora kuja kw'ishuri bashonje hamwe n'ibikoresho bya mfashanyigisho bidakwiriye. Nk'akarorero kuri Ecofo Rugombo ya 3 Cibitoki, Karuruma ya 1 n'iya 2 na Comibu usanga higa abana bashika 150 mw'isomero rimwe.
biratugora gushika mu mirongo y'intebe iyo turiko turigisha. Byavuzwe n'umwigisha ababaye cane abona ko leta y'u Burundi yananiwe gutorera ico kibazo umuti, agasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose ngo itorere ico kibazo umuti. Uwundi muyobozi w'ishuri riri nko ku kilometero uvuye ku mugwa mukuru wa Cibitoki yavuze ko ubushikiranganji bw'indero bwababujije kwakira intererano z'abavyeyi basabwa kugura intebe. Uwundi muyobozi w'ishuri ririmwo hafi abana 2,600 mu masomero 11 yavuze ko inda z'indaro ziri mu bituma bikomeye abana baheba amashuri ku bwinshi. Uwundi mutegetsi mu by'indero mu ntara asaba leta kubaka ayandi masomero kandi ngo bahe amashuri intebe nshasha abigisha bavyigiye hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho kugira bahangane n'ico kibazo. Avuga kandi ko hakenewe gukorana n'abajejwe intwaro bakagwiza ibikoresho byo guhimiriza abana kuja no kuguma kw'ishuri kuko abana muri ino minsi bariko baraheba amashuri ari benshi cane. Hari amakuru menshi atandukanye aba ariko aravugwa hirya n'ino ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tuba twabageranije n'umurwi munini w'abamenyeshamakuru amaze natwe tukabashikiriza ido n'ido. Wipfuza kuzaja aba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene ibi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Banywanyi bacu ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.